aho nyene hariho amakuru menshi cyane. Nuko rero Novance hariya ku mugabane wa Buraya muri rijoro ryararekeye inkino za Champions League na zarabandanyije inyuma yizabaye ku munsi wa kabiri. Arsenal konganya 2 ku bindi n'umugwa wa Bayern Dominique, hama ku rundi ruhande Real de Madrid bakanganya n'umugwi wa Man City 3 ku bindi. Nukuyusanya gusa ibitsindo vya Real Madrid vyatsinzwe contre son camp Ruben Dias, Rodrigo Valverde. Ku rundi ruhande Bernardo Silva niwe yatanguye kugura igori giza cyane. Foden nawe atera irindi gori giza cyo kimwe na Gvardiol. Ariko ku rundi ruhande Muchen yeko yakigwa na equipe ya Arsenal, batangura yibuka Sako yinjize, Trossard arinjiza, Gnabry na Harry Kane kuri penalty. Inkino rero zarazibaye za quart de finale zindi ku bibuga bitandukanye. Barcelone yari yakiriwe hariya kuri Parc des Princes n'umugwi wa Paris Saint-Germain inyuma y'imyaka igera kuri 4 bano Blaugrana badashika mu cakane gishica nyuma. Ku munsi wejo n'imuburi beshi n'amahigwe babona kuri Barcelone, ariko akanyarigabo niko kashoboje equipe ya Barca gutsinda Paris Saint-Germain imbere y'abakunzi babo 3-2. Ku ruhande rwawe Barcelone na Paris Saint-Germain, ariko twinjira mu yandi madetaye. Ku ruhande rwawe wibaza ko Barcelone iba yasumbije iki Paris Saint-Germain imuhiri wabo? Nibaza ko ico yabasumbije ubwa mbere nuko bamenye ko bari hanze, hanyuma bakina vya bindi vy'iwabo atabwoba, nico novuga. Hanyuma nako cingiganya tutarinjira muri rusangi, nivyo novuga vyaje kuba bitorohera umugwi wa Paris Saint-Germain. Ivyo coachinganya ku ruhande rw'umugabo impinduka zabaye na cyane ku ruhande rwa Xavi Hernandez, gusa nivyo nkuko babivuze. Reka shire ko nanje mvuga nuko ku munsi wejo twabonye mu kibuga hari equipe imwe yonyene. Barcelona yabaye nziza cyane, ngira niyo pression nayo majambo menshi yavugwa kuri no equipe ya Barcelona, bati no n'umugwi biboneka yuko uriko urakoresha abana bakiri bato badafise experience, bari bafise pression, baravuzwe barabakritike cyane hirya no hino, ati mwebwe Barcelona biraboneka neza yuko iyi saison nivyo muri ko murubakira ku bana, ariko muri Champions League hakora ijunja n'ijambo, hakora experience, hakora kanyerigabo. Ku munsi wejo novuga yuko ni Barcelona yari fise novuga byinshi, na cyane kwikura ko amajambo mabi yaramaze imisi bavugwa. Ni equipe iboneka yuko ata Xavi azogenda, hama ni equipe iri ya kabiri muri La Liga Santander, shirako yuko ni equipe iri mu bibazo by'uburyo, nacyo nyene nitwo bishira ku ruhande. Iko rafata abana bo muri amazi baduza kubera ibibazo by'uburyo, bakenera bakinya n'abandi, mugabo gasanga bariko baraduza abo bana, kandi abo bana bariko baravugwa babo muri Amasia. Uyu munsi twovuga yuko nibo bahese equipe ya FC Barcelona. Ku munsi wejo twabonye yuko ni na equipe mu kibuga yari ifise courage, yari ifise yo envie, yari keneye kabisa. Ubona neza yuko ari equipe ica ku biti no ku mabuye kugira ngo igaragaze neza yuko yagarutse muri vya bihe byabo byiza. Novuga babigaragaje, ariko nukuraba Dorcas kuva Xavi avuze ko agira ave muri uyu mugwi, novuga hari ibintu byinshi ubona ko byahindutse. Ntitwakunda kubona FC Barcelona iterera kure, uyu munsi baraza bagaterera kure, ibyo ntitwakunda kuba tuza tukabibona. Novuga rero umaze kubona umupira w'uyu munsi, burya tutabeshanya umupira utagira hagati nta mupira ubufise uyu munsi. Novuga ikintu cyambere cyaje kubakora ko nabakinyi bo hagati mu kibuga ba Barcelona, ugiye kuraba barafise niveau iri hejuru gatoyi y'abakinyi ba Paris Saint-Germain. Ico ni ikintu cyambere baje kubasumbya. Hanyuma umugwi wa FC Barcelona wahagaze neza cyane muri defense. Musi nitwari bwabone kunde ntitwashobora kwibaza ko ashobora kuza guhagarika umufaransa mugenzi wiwe Kylian Mbappe. Yaje arahagarara neza, ukacuraba mu mutima wa defense ya Rojo na n'uyu mupeti bariko bavuga cyane
ku Barsi bahagaze neza novuga nti rero uyu munsi udafise hagati mu kibuga biragoye cyane kuza gutsinda ekipe byoroshye ngira ucu bibona no ku munsi wa kabiri kuri City na Real Madrid nuko hagati bamenye navuga gukenyura urabona amaze gukura yo Toni Kroos yashizeyo Luka Modric ubwo nyene igitsindo cyaciye kiboneka novuga nti uyu munsi ufise hagati heza ntaco buza utaza ngo tsinde kucubona n'imipira uyu Fabian yazaga dugana urabona ntivyakunda ko yishikana neza nkuko twabona abakinyi ba FC Barcelona baza bakabikora ba Frenkie de Jong abona ko uko gusubira inyuma gutwara umupira imbere Gundogan yabishobora De Jong akabishobora Roberto urabona ko ba permita cyane bakazunguruka hagati mu kibuga nivyo byaje gukora kuri uyu mugwi wa Paris Saint-Germain naho baza barahana imyanya yo gukina ukabona ati equipe imwe iminota 10 irikirakina iyindi minota 10 irikirakina ariko novuga ko Xavi we yari yahagaritse abakinyi neza nizo mpinduka aca zikora neza zica zinamuha n'umusaruro Bon kugeza kuri uno mwanya nivyo ku ruhande rwa Barcelone bari batanguje babana benshi bari kubavuga ati nabana bameze neza cyane aro umunywanyi wacu yatubajije ati mwotubwira amakuru ya ku Barci Pau ku Barci rero n'umwana ku munsi wejo burya gwa rukino gwiwe abayititirere rwa Champions League rwa kabiri nyuma y'ubwo bakina n'umugwa wa Napoli ari muhiri wabo mbere akaba akanatoga umukinyi mwiza urukino ku Barci yari kumwe muri defense centrale na Araujo na Jules Koundé kuri zibiri nkama shirako yuko yo akansere kwakina kuri zitatu Gundogan na Frenkie de Jong na Sergio Roberto Rafinha yatsinze mwana bibiri double yiwe ibitsindo bibiri byo vya mbere muri Champions League Robert Lewandowski na Lamine Yamal ku munsi wejo atagaragaye cyane ariko kandi nkuko bari ko rabivuga ni equipe iboneka yuko hagati ya Barcelona hagiye kuba heza cyane mbere mu mpinduka zagiye kuba novuga mu myanya novuga igice cya kabiri shirako yuko ino defense ya Araujo Pau ku Barci yababereye novuga nziza nkuko akora bivuga burya ahantu hanini novuga yuko Barcelona yarushije umugwa wa Paris Saint-Germain kiretse yuko banatsinze no muri defense bari bahagaze neza kuba nkuko babivuze bati ari uburyo bafashe umugabo yitwa Kylian Mbappé arabura turamubura kandi tuzi neza yuko ari we ruti rw'umugongo wa Paris Saint-Germain ku munsi wejo nabonye ibinyamakuru byo mu Faransa nibigeze bimugirira imbabazi byamwifatiye mu gahanga biramutuka uko bashoboye kose ariko umuntu aca yibaza nivyo ni Mbappé ariko ku munsi wejo twabonye Ousmane Dembele yari mwiza cyane ariko nkuko byama bimeze haraba novuga mu leader d'attaque haraba mu leader wa equipe ku munsi wejo tuvuge ko Mbappé benshi mbere bariko barabivuga bati burya kuba baranamugabanije umwanya arabizi kuvaho avugiye abwira indongozi ziwe yuko azova mu mugwi wa Paris Saint-Germain akazoja muri Real Madrid urabizi ko Luis Enrique yagiye mugabaniriza imyanya yo gukina mbere biravuga yuko byahire kuri equipe ya Nantes mbere bakavuga yuko mu nkino zose amaze gukina afise bagerageje kuraba imikino amaze kuba mukinisha n'inkino bagiye baramusohora ati afise iminota itarenga 55 ku rukino kuvaho avugiye yuko azova mu mugwi wa Paris Saint-Germain akaja muri Real Madrid ivyo navyo bikavuga yuko twaranabiyaze ngaho misi heze mbere famille yiwe clan yiwe bamwegereye Mbappé baravuze yuko bino bintu Luis Enrique ariko aramukorera bishobora kuba ariko aramukora mu mutwe psychologiquement bishobora kuba ariko aramuaffecta mbega twavuga yuko n'umwanya muto mu Kenya aruhabwa kugeza kuri uno mwanya iyo minota 55 ivugwa inisho kuba yamukuye muri ritme cyane nawe nyene ni match yamunaniye urabiye novuga kuri defense ziza ya Barcelona ku munsi wejo hejuru yuko match ishobora kukunanira hari ibintu bimwe bishobora kugushikira mu mugwi bishobora kukwica mentale ni abo ni ibintu bishika ku bantu bose amugabo inyuma yaho yarakinye urukino rwa Real Sociedad yarakinye no rwa Rennes yarakina bo uko meze kose bon est-ce twofatira ko yuko n'umwanya muke yagabanuriwe canke nyene nibihe bibi byamushikiye ku munsi weje kuko se wenyene turaza kuraba arabakinyi benshi ndabona nk'ikinyamakuru cya Foot Mercato coco kabisa cifatiye abakinyi ba Paris Saint-Germain kirabi bafata
kirabifata kabisa kirabyifatira mu gahanga aravugwa nk'uno Lucas Berardo mu defenseur w'umunya Brazil Donnarumma umunyegori wabo shirako yuko hariho n'abakinyi benshi cyane ba Paris Saint-Germain bavuga yuko ku munsi wejo batari bari nka Marquinhos ntiyari au niveau nziza kuri niveau nziza bamuziko bati bano bagabo babaye novuga nka febrilité défensive yo ku ruhande rwa Paris Saint-Germain karakayungiro were mu igori ukaja muri defense y'imbere y'umunyegori shirako n'uwo musatirizi adebloka situation mu gihe cyose ku munsi wejo ngira yateye mu igori nka kabiri muri match yose ahubwo nta na rimwe yateye burya nta tire nimwe iri cadre bon nta tire nimwe iri cadre mugabo nta yateye nk'ishuti zitatu ariko nta tire nimwe iri cadre niryo rya mbere tubibonye ku mukinyi nka Kylian Mbappe ashobora kumara urukino gukora ku mipira inshuro 40 urumva ko ari ikintu cyatakaye rero sinovuga ko ari niveau yiwe yasubiye inyuma ahubwo yahuye na equipe areka ngo sore nta tir cadre nimwe ama imipira itatu itari cadre ama atakaza imipira 13 acakora n'amakosa atatu urumva ni ibintu bitameze neza kuri Kylian Mbappe kandi abafaransa urabitsi nibo bantu ba mbere bakunda kuvuga ari abagunda ko bavuga ngo bafise umunwa muremure nuko nyene niko bitegerezwa kumerana ijya ko yamaze kuvuga ko atazobandaniriza mu mugwi mu gihe rero cyose atotanga ivyo bamwifuza ko no kwitega ko ashobora kuvuga ariko rero novuga nti ugiye kuraba forme actuelle za buri mukinyi wa Paris Saint-Germain uretse umukinyi novuga bita Vitinha yaje wanashaka akaja mu rutonde rw'abakinyi baranzindwe novuga ko ntibari bahagaze neza muri rusangi uhejeje kuvuga Marquinhos ngira wewe twoshobora kuvuga ko byoba byamugoye kuko bamuhinduriye posta burya yaje gukina ku nimero 2 mu gihe twari dusanzwe tuzi ko ari Ashraf Hakimi ahakina ariko ivyo nk'umukinyi w'umuprofessionnel ntaco bivuze Jules Koundé araza hakahakina mugabo burya utari umupolivara burya Dorcas birababigoye umupira w'amaguru burya uragoye Seru na poste bashobora kugushirako ariko ugerageje kuraba yabo munyegori yabaye mubi hariho Seru tubona ko yakora kabisa nari muri sale turi kumwe n'abantu basanzwe basama baravuga bati namakosa cyane kirazira ko ushobora gusohoka kubona ko umupira utashobora kuza kuwukubira ko ni gitsindo ubona ko Christensen yatsinze urabona ko nigeze ava mwiza mu bo de toute façon hari amakosa yabaye ku munyegore arabazwa gitsindo cyo kunganya cha Rafinha ku gitsindo bari batsinzwe novuga igitsindo mu ngo ca kabiri Rafinha yagiye gutsinda kuko hari igitsindo yagiye muri parade imbi arata umupira uja kwa novuga ku bakinyi ba FC Barcelona baragicinjiza shiramo no ico ca Christensen nigeze ava mu igori giye yagumye ari mobile nyene nk'umunyegori yategerezwa kukanga agasohokana ingumu agomba kuja kuboxa umupira gusa utunenge nitwara tubuze muri match ya Paris Saint-Germain ni vyinshi biriko biravugwa kuri bano bakinyi uyo munyegori Gianluigi Donnarumma bariko baramuvuga cyane ibintu